Mu buzima umuntu agenda ahura n'ibintu bitandukanye, haba ibigenda neza canke ibitagenda neza, ndavuga ingorane canke ibibazo, canke ugasanga ariko abaho ubuzima bw'ingorane, ubuzima butameze neza, ubuzima butaryoshe, ubuzima atariko araryohererwa. None iyo bibaye uko onye, iyo bishitse umuntu akaba mu buzima atariko araryohererwa, ubuzima bw'ibibazo gusa, avyakira gute? Bigenda gute? Yifata gute mu gihe ari muri ubwo buzima? Izo nimwe tugiye kurabira hamwe, akaba ari Imana Honorine muri kumwe. Mwabonye ikiganiro, ntiwirengagize kugira j'aime, kugira commentaire, gupartage ikiganiro kugira ngo kizokurikirane benshi bashoboka. Ikindi naco ukaba utaragira subscribe, bikore kugira ngo uzodukurikirana vyoroshe. Uyu munsi tuzakorera kuri débat canke kuri sujet ivuga ngo emera ubuzima uko buje, ibisigaye ubirekere Imana. Abantu benshi barakunze kubagora bamwe bamwe, ugasanga ariko abaho ubuzima ahubwo nyamwenda yivuga bw'ingorane, bw'ibibazo, ariko arastrugglinga mu buzima, ugasanga rero ntariko aremera canke ntariko aremera kubaho uko ubuzima buje, canke ntariko aremera kuba mw'izo ngorane. Ugasanga bamwe bamana ivyiyumviro vyinshi, bamwe bamana ama stress menshi, rero ugasanga umuntu ariko yitwara ukutariko. Kubera iki? Kubera gushaka kugwana no gusohoka mu bibazo arimwo, no gushaka kugwana gusohoka mu ngorane arimwo, peut-être ziba zamushikiye. Mugabo ugasanga ariko agenda yiyica, canke ariko agenda yica ibintu bimwe bimwe kuri we, canke ugasanga agenda yica ibintu bimwe bimwe ku buzima bwiwe, canke ugasanga we ariko arabikora ariko arihanda compte ko muri kazoza kiwe hariho ibintu azoba yarishe bivanye n'ivyo ariko arakora ubu unye. Ugasanga ariko abikora atazi, ugasanga ariko abikora kubera kutamenya, ariko abikora mu nzira zitarizo, ariko ashaka kugwana no gusohoka mu bibazo kandi bidakunda, kandi abona ko ivyo ariko arakora canke ingene ariko aragwana gusohoka mu ivyo bibazo peut-être bizava bimuzanira ingaruka zitari nziza. Rero umuntu wese akwiye kwemera ubuzima uko buje, ibisigaye akabirekera Imana. Novuga ngo iriho controle y'ibintu vyose, niyo ishobora kugukura muri ivyo bibazo, kandi niyo ishobora no kugira ico ikoze kugira ngo ushobore kuva mu ivyo bibazo. Kwemera ubuzima uko buje ntibisigura ko ari gucika intege. Abantu bibaza ngo kwemera tije nashikiwe n'ikibazo kanaka, niyakiriye, nihaye amahoro, bamwe bakayifata nkaho umenga nukubona umenga warekeranije ibintu, ntiwashatse kugerageza nawe ngo ushobore kubisohokamwo. Mugabo ugasanga wiyumviriye hamwe nogerageza kubivamwo, bivanye n'ingene mbona ikibazo kimeze, bivanye n'ingene mbona vyanse, nohava asanga hari ivyo ndiko ndica mu buzima. Rero ni vyiza ko umuntu yemera ubuzima uko buje. Kwemera kubibamwo ntibisigura ko waneshejwe, ntibisigura ko watsinzwe, ntibisigura ko wemeye ko ivyo bibazo muzogumana ibihe vyose, oya. Ariko kuvyemera biragufasha kuronka amahoro, biragufasha kumva umerewe neza, biragufasha kumva yuko ufise amahoro. Kandi iyo umuntu afise amahoro ariga n'ingene yotora solution yo kuva mu kibazo kanaka. Abantu benshi bama mu bibazo kubera iki? Nta mahoro afise. Iyo umuntu ata mahoro afise akora ibintu mu kajagari, iyo umuntu ata mahoro afise akora ibintu bitari ku murongo. Hari ivyo yica we yibaza umenga hari ivyo ariko arakiza, ariko agiye kuraba ugasanga hari ivyo yishe, hari ivyo ariko arica. Rero ni vyiza ko umuntu d'abord abanza kwiha amahoro. Washikiwe n'ikibazo kanaka, washikiwe n'ingorane kanaka mu buzima bwawe, ntuyiharure ko nk'ingorane ije kugukuraho, ije kukwica. Hariho abantu bashikiwe n'ibibazo umenga barapfuye, ubuzima bwabo burarangiye, ariko ubuzima ntibuba burangiye. Ikibazo uhura naco siko utabushoboye guhura naco hanyuma ugisohokemwo. Nta kibazo na kimwe uzohura naco mu buzima atari ico uzonesha. Ikibazo cose uhura naco mu buzima ni ikibazo uri capable yo kurwana naco ukakinesha. Ariko abantu benshi dutandukaniye he? Dutandukaniye n'ingene tugwana no gusohoka mu bibazo turimo, dutandukanye n'ingene dukora, dutandukanye n'ingene twigenzeho turi mu bibazo kugira ngo dushobore kubisohokamo. Bamwe bakoresha inzira zitari izo, bamwe ugasanga ntibafise ukwihangana. Iyo umuntu adafise ukwihangana biramugora cane. Umuntu atari patient canke atari patiente, hari ivyo ahusha mu buzima bwiwe, hari amahirwe ataronka mu buzima bwiwe, hari ingorane zica zimushikira nyinshi bivanye n'ingene atari patient. Ushobora kubona umenga ati jewe iyi ngorane reka nige inzira nziza noyisohokamwo, mugabo waraba ugasanga iyo nzira si nziza nawe ubwawe urayibona, mugabo kubera ko atakwihangana ufise ugashaka kuyisohokamwo n'ingoga, bikakuzanira izindi ngorane nyinshi utari witeze. Rero
rero ni vyiza ko d'abord umuntu akwiye kuba amahoro. Urabonye urashikiwe n'ikibazo kanaka uko mwisi nta muntu adashikirwa n'ibibazo bitandukanye. Urabonye ikibazo kiranshikiye kandi vraiment ndabona kino kibazo ntacitwayemwo neza kizompitana. Ndabona kino kibazo ntabaye prudent canke prudente kizompitana. Rero wowe ukaca usanga ufise ubwoba kanaka. Iyo ubonye rero ushikiwe n'ico kibazo banza wicara ahantu d'abord wiha amahoro ugati vyashitse nta ruhara nabishizemwo kugira zino ngorane zimbeko nta kintu nakoze kugira zinshikire vyanshikiye vyabaye uko nasanze nabiguyemwo. Mugihe rero ubona ko ataruhara wabishizemwo icara wiha amahoro kuko iyo ufise amahoro birakorohereza cane kwiga ingene wotora inyishu yo gusohoka muri ico kibazo. Hanyuma ikindi naco ibihangane ba patiente niho bizona gushoboza kugwana n'ico kibazo buke niho bizona gushoboza kugwana n'ico kibazo witonde ugasanga ugiye kukinesha utazigene wakinesheje. C'est vrai urababara urasufra benshi birakunda kuba affecta mu buzima bwabo ugasanga umuntu yarahindutse ugasanga umuntu asigaye ameze kundi kubera ingorane zamushikiye ariko umuntu muzima nuwemera kubabara ariko azi ngo ejo canke hirya y'ejo nzosohoka muri iki kibazo kubera ko ndiko ndagwana naco mu nzira nziza ndiko ndagwana naco mu mahoro no mu kwihangana. Ni vyiza ko umuntu akwiye kumenya nimba iki kibazo kinshikiye ntikije kugira ngo kinyice ntikije kugira ngo gikureho ubuzima bwanje oya ahubwo kizokwica n'ingene wewe uriko uracitwaramo. Ni benshi no musi tubona biyahura ni benshi no musi tubona bafata ubuzima bwabo munyenye gukora ko bariko barahura n'ibibazo bitandukanye ugasanga umuntu ariko yitwara uko atarakwiye kwitwara excuse ngo ni ikibazo yahuye naco impamvu atanga asanga avuga ati jewe ndiko mba muri bino bintu kubera ko ifise ingorane ifise ibibazo ibi inye na biriya ariko nta bwitwazo na rumwe umuntu akwiye kwitwaza mu gihe akaritwara nabi ngo ni kubera yahuye n'ikibazo kanaka kubera ko uzosanga hariho abantu benshi cane bahuye n'ivyo bibazo ariko uno musi babinesheje kandi uno musi bafise des témoignages zitandukanye. Rero ni vyiza ko kuba mu kibazo emera d'abord emera ubuzima uko buje menya ko wewe nta formule ufise kugira ngo ushobore gutwara ubuzima bwawe. Ubuzima nta formule bugira wewe ntushobora guplanifier ati c'est vrai turaplanifia ubuzima bwacu bwaze jewe nshaka ko ubuzima bwanje bugenda ukunuku jewe nshaka ko mera ukunuku jewe nshaka ko uyu n'uyu jewe nshaka gukora ibi n'ibi jewe nshaka kubaho buno buzima jewe nshaka kuryoherwa uku jewe nshaka ko kaziza kanje kamera uku je ndibona mu myaka 5 nduyu muntu je ndibona mu myaka 10 nduyu muntu je ndibona mu myaka 20 nzoba nduyu muntu akomeye cane ngo gasanga ivyo wateguye ubuzima siko bugenze. Alors igakwemera uko ubuzima buje nyimba ubona ko uko wateguye ubuzima bwawe siko buri kuragenda urabona ko neza neza wowe nta ruhari ufisemo yuko ubuzima bwawe uri kurahura n'ingorane zitandukanye. Alors emera uvyakire emera wiha amahoro nuko kwiha amahoro nkuko nabivuze birakorohereza gutora des solutions zitandukanye zingene wosohoka mu bibazo. Hanyuma ikindi naco nabivuze ati emera uko buje hanyuma ibisigaye ubirekere Imana yonyene niba iri au contrôle y'ubuzima bwacu. Ingorane zose dushikirwa nazo ataruhara twabishizemwo kutabaye gusamara kwacu kutabaye ubugaba bwacu canke hatabaye ubegito bwacu canke hari umuntu akora ibintu ugasanga ari kwegera ibintu bitandukanye mu buzima bwiwe ingorane zitandukanye mugabo wewe wisuzumye ukaraba ati jewe buri mabino bibazo ndimwo sije navyishizemwo. Alors birekera Imana akwabuda akwiriye kubirekera Imana ko nibiri au contrôle. Hanyuma ikindi naco senga Imana igufashe kubisohokamo senga Imana igufashe kubibamwo kubera ko hari igihe umuntu ahura n'ikibazo vraiment akaba perturbé mu buzima bwiwe ubuzima bwiwe bukanka complètement. Rero ni vyiza ko umuntu akwiye gusenga kugira ngo Imana imufashe mu gihe inyishu itaraboneka. Imana igufashe kuronka amahoro Imana igufashe kwihangana Imana igufashe des solutions zitandukanye zingene ushobora kubisohokamwo kubera ko hariho ibibazo umuntu ahura navyo bikanka vraiment bikanka mu buzima
atari kumwe n'Imana ugasanga bamwe bafashe izindi ngo zitandukanye. Ni benshi twama twabonye bafata ingingo zo kwiyahura, ni benshi twama twabonye bafata ingingo zo kuja mu biyayuramutwe, ni benshi twama twabonye bafata ingingo zo gukora ibindi bintu bitabaho, zo gucika abandi bantu batabaho kubera iki bahuye n'ibibazo bitandukanye. Alors emera ubuzima uko buje, ibisigaye ubirekere Imana yonyene. Ikiganiro kirangiriye ngaha, ariko numva no buri muntu wese ariko arankurikirana ariko arabaho ubuzima ndashaka canke yashikiwe n'ingorane zitandukanye, ariko atari karakira ibibazo bizamushikiye, atari karakira navuga ngo ingorane yahuye nazo mu buzima canke ingorane karahura nazo, menya ko d'abord kwiye kwakira ubuzima uko buje, hanyuma ibisigaye ukabirekera Imana, hanyuma nawe ukiha amahoro, ukihangana, munyuma ukiga ingene ushobora gusohoka n'ivyo bibazo. Reka rero nongere kandi nshimire abantu bose batwirikiranye, numva no bifuza kuroranirwa, numva kandi no bipfuriza kuronka amahoro no kwihangana mu bibazo byose mugenda mucamwo. Mwarahezagiwe.